bakunzi b'urubuga BMF nongeye kubaramutsa ndaboye ikaze mu kiganiro cacu cuno mugoroba aho tuje kuganira na cyane ku ntambara ziriko ziraba mu buce bugiye butandukanye. Turaza kusimbira muri Minova tuvuge ngene bimeze ngene vyifashe ndetse dusimbire Nyiragongo naho hari imigwano idasanzwe iriko irahabera ndetse umusasango za kudufasha natubwire aya mango aya masaha kugerana n'ino saha abariko barakontrola iyi walekari ayo namwe makuru umusasango za kudufasha kugira ngo tuze kubasha gutahora tuvuye ngaho turaja muri Bunagana neza na neza naho twumva ibintu bitoroshe guys ibintu ni vyoroshe naho nitwaza kumusaba kugira ngo abashe kutubwira ivyinshi abantu batashoboye kumenya ariko mu nkundire ndamuramutse nongenda mu ikaze ndanamwifurize ijoro ryiza bwana musanguzi ndakuramukije ndakwifuriza ijoro ryiza. Urakoze cyane bwana journaliste. Imigwano novuga ko isa niriko iraja ku musozo bwana journaliste nkuko nabivuze mu kiganiro kadoje gukorana imigwano iriko iraja ku musozo kuko iyi migwano ikaze burya ibigo mbihere cyane gose nkuko bivuze bwana journaliste muri Minova kuva ejo hari imigwano na n'uyu munsi amakuru dufise nuko burya Minova ifiswe na FRDC Wazalendo na FDNB ibice 70%. Nukuvuga ibice 70% biri contrôlé ni coalition. Imigwano yabaye uyu munsi mbere kuvejo yari imigwano ikomeye cyane gose imigwano bakoresha inkoho ziremereye. Bona journaliste mbere eka ndabivuga muri rusangi iyi migwano irikiraba muri Minova niyi irikiraba muri Nyiragongo hamwe na Rucuru ni migwano iri objective ni migwano biboneka yuko FDNB na Wazalendo bafise intumbero si ya migwano yo kuvuga ngo bagomba barasa ahantu amasubira inyuma oya ni migwano yo kugwana bagumya uduce. Aha rero bwana journaliste biraboneka ko President Tshisekedi nawe yabashize ko pression arababwira ati nkeneye ko burya buce bwose barimwo mu bubambura kabone abawazerenda ubu yarabahaye umwambaro cyane gose ubu kabisa nibaza ko noneho baza gusara kare bagwana nk'abisize piripiri ubu sinzi kabisa ingene bizoza kugenda. Sasa bwana journaliste nkuko nabivuze mu kiganiro twaje mu kanya gaheze biraboneka yuko M23 akayo kaheze nubwo bacidadira biraboneka yuko M23 kabisa iri ku musozo. Urabona nabivuze yuko baramaze kuzengurukwa muri Bukavu nukuvuga Bukavu irazengurutswe cyane kuko nimba kari hataye bafise ndavuga na Nyangezi akaba hataye bafise Uvira akaba hataye bafise urumva yuko muri Bukavu bari nk'agati kari mu ruzi. Nakubwiye kandi yuko bidakunda yuko bashobora guhungira cyangwa se ngo baje kwiyunga n'abari muri Goma ntibikunda kuko ibarabara risa n'iryamaze kugira gute kugagwa. Kabone iyi Karehe ifiswe na FDNB Wazalendo na FRDC. Nakubwiye yuko na Minova ibice 70% biri mu minwe yabadojeje kuvuga warikare yoyo 100% iri mu minwe iyi coalition ya FDNB Wazalendo hamwe na FRDC FDNB urakoze cyane na Kavumu nayo bafise none baraja hehe barajahe ko buno buce bwose bamaze kubwigarurira babashize hagati baraja za Goma na za Bukavu basanzwe bavuye hehe ko badashobora kuva Bukavu baje Goma hagati harafashwe ntibashobora kuva Goma baje Bukavu ntigikunda hagati harafashwe. Aha rero ikindi kintu bwana journalist no kubwira nuko hano muri Rucuru hari migwano novuga ivuza ifirimbi ivuzuruha kabisa nta saganirizo nukuvuga rero aha ivyo ntaramenya neza nivyo muri Bunagana
Bunagana niho novuga ko hakiri urujijo, ariko ico nomenyesha abantu nuko iyi Bunagana bisa nkaho novuga igomba kuvyara ibindi bintu bihambaye cyane gose. Uti gute? Burya iyi M23 na RDF bashize inguvu nyinshi gusumba n'iziri muri Goma na Bukavu muri Bunagana. Nizo bashize hano muri Bunagana. Kubera iki? Aha nico gituma navuze yuko iyi Bunagana ariyo irimwo urujijo. Ariko kandi ndashobora kwibutsa abadukurikiranye yuko iyi Bunagana ihana urubibe n'Ubuganda. Direct. Ukuvuga Bunagana ihuza igihugu ca Kongo n'Ubuganda. Aha ncambandanya kandi nukuvuga hariho uwundi mupaka uri direct hagati ya Rucuru n'u Rwanda. Tuje muri Goma hariho umupaka hagati ya Goma n'u Rwanda. Nico kimwe na Bukavu. Aha rero jewe ndabona ko intambara y'akarere yamaze kureta kuko iyi Bunagana irashobora gutuma n'Ubuganda bubatake. Ibi biribonekeza cyane gose. Iyi Bunagana irashobora gutuma na Museveni bamurasa. Aha wibuke yuko ibihugu vya Burayi na Amerika biriko biramutunga gatoki Museveni bimusaba ko yoreka kwivanga muri iyi ntambara ya M23, areke gushigikira bano baroberi cyane gose. Aha ikindi kintu cyo mvuga bona journaliste nanatevye mu majambo ni aya majambo umuhungu wa Museveni yanditse kuri Twitter yiwe Muhozi ateye n'isoni kabisa. Aho avuga ngo yisubiyeko ngo decision yari yafashe yo kuvuga ngo atere Kisangani ayigarurire ngaca bandanya na Kinshasa ngo arayihagaritse ngo mana we hari ibintu nanje mburi ngenda bivuga ngo arayihagaritse ngo kubera sinzi ko yavuze ngo igitsuye, sinzi ko yavuze impanuro ngo za père de la nation Uganda ngakongera kaba papa wiwe ngo hamwe ngo na Donald Trump. None igihe aya majambo yayavuga se wiwe siho yarari, Trump siho yarari, niho bari none kubera iki? Mon Dieu bona journaliste ibi ni ibintu byerekana yuko yamaze gusoma runo rugamba. Iyi ntambara yamaze kuyisoma neza. Yabonye yuko bakubiswe incuro, yabonye yuko batsinzwe muri iyi ntambara. Aravuga ati aha ni nabandanya Uganda nayo barayitwatse. Nireka ntume mbesha yuko noba nagize inzitizi za papa arekaba na president w'igihugu hamwe na Donald Trump. Bwana journaliste nukuri nagahinda numubabaro uravye ingene igihugu cy'u Rwanda gihekuriwe muri Kongo. Ibyo tubivuga abantu bibaza ngo ni joke. Iyo tubivuga abantu bibaza ngo no gushikuza ngo ni fanatisme. Wapi? Iyi ntabwo ari fanatisme. Abana b'u Rwanda bariko baribwa n'ibisimba muri Kongo. Ni gute bwana journaliste ufata umwana wejo ukuye muri training ukaza kumushira ku rugamba ahura na FDNB? Jiwaze wallahi. Aba bana simbona n'ingene bivuga, barabaroha. Simbona n'ingene bivuga. Kimwe gusa bwana journaliste iyi ntambara muri Kongo yaheze. Finish. Aha nimba nako Kagame atayindi plan asigaranye, intambara yagiye kabisa. Kabone biragaragara ko atari indi plan asigaranye. Biraboneka yuko intambara yaheze. Reka ninjire akukandi kantu kamwe bwana journaliste. Ndabona ko ufise intego yo kumpagarika. Reka umpagarike none akavutse. Nta kibazo. Jewe burya kuba Tshisekedi yaremereye ababiri gikwinjira
jewe bigenda bibonamwo ikindi kintu. Gute rero abantu benshi bari ngaho ngo ababirigi bariko barafasha Kongo, jewe bijya ndabibonamwo ikindi kintu, apana kubafasha ibi nzobisobanura, ariko umunyamerika wewe ntari muri Kongo ngo aje gufasha Tshisekedi, umunyamerika yaje gukingira Kagame. Ibi uzo mu mwenda bisobanure neza kabisa. Umunyamerika yabonye ko Kagame agomba kubitwe banamushorere gushika Kigali, aciye akoroka muri Kongo kugira mukingire. Kubera iki izi ntambara zatanguye barorera batigeze baza? Ibaze vraiment baje ari uko babonye ko igihugu cy'u Rwanda kigomba gitangure kubatake. Bwana journaliste, reka simvuge menshi, ndabona ko ugomba ko mukoro kabisa ibinzibegerwa ko hanyuma kabisa. Abantu bacu ni bakunda ibiganiro birebire uzurambabarira, nabo batwihanganiye n'ubinkuru baba bakeneye kumva ko byinshi, ariko reka manzi ndagushimiye cyane vyimva mutima ku makuru meza, ku makuru dushikiriza atohoje azira kanenge, niko no bivuga muri rusangi, kuko ndamaze kubona abadukurikirana bamaze kwibona yuko uduha makuru atagira ivumbi. Ndagushimiye cyane rero, ndakwifuriza ijoro ryiza. Urakoze cyane bwana journaliste, reka nanjye ndakwifuriza ijoro ryiza. Asante sana. Ndagifuriza n'abadukurikiranye, urabona ko nibiganiro tubikoze amasaha cyane. Reka nanjye ndonga cyo kugira ngo nifurize abadukurikirana kuroranirwa na rije batanguye ka weekend bwana musanguzi, ka weekend katanguye, nizere yuko bariko barakavibinga bien cyane. Nizere ko kazobagwa neza, bazokaronkamwo amahoro, bazokaronkamwo ivyo bafungura n'ivyo banywa, na rije abantu benshi bariko bariryohera muri aya weekend. Ndanabifuriza isabato nziza kabisa. Yes, isabato nziza kubayemera bose.